umuntu avuga ko yikukiye nuko ari umuntu yarasanzwe aganjwe canke ari umuja canke afise uwundi muntu amufise kubasha hejuru afise amufatira k'amategeko amufatira ingingo zo kubaho. Rero iyo tuvuze kwikukira nuko umuntu mu yandi majambo bisa no kwiganzura canke gushaka kurugezaho uvuga uti ndafise umwidegemvyo wo gufata ingingo ziraba ubuzima bwanje canke ntarinze kubaza uyundi muntu ntarinze guca ku yundi muntu. Iyo tuvuze ku buzima bw'igihugu rero murazi yuko ibihugu byinshi byo muri Afrika byabaye biganzwa n'ibindi bihugu byaje kubikoloniza ngo tubivuga hakaza abanyamahanga aho baganzwa n'ibindi bihugu ugasanga amategeko afatigwa mu bindi bihugu. Ku Burundi murazi yuko twari tuganjwe n'ababirigi ugasanga hariho umuntu aserukira ingoma y'ububirigi niwe afata ingingo ku bijanye n'ingene ubuzima bw'igihugu butunganywa ugasanga idarapo riduzwa mu gihugu ni ico gihugu caje kutuganza mu kudukoloniza nkuko basanzwe babivuga. Hanyuma ugasanga dutegerezwa gukoresha ururimi rwabo teza kwiga ivyo biga mu mashuri iwabo ugasanga by'ukuri ibintu byose bikoreka nk'uko umengo ni intara imwe mu ntara zigize ico gihugu. Nico gituma no batwariye baserukira ubwo bwami nko mu Burundi yitwa umuguverineri no kuvuga abatwariye ikindi gice c'intara y'ububirigi kiri muri Afrika. Rero tuvuze independence nuko abantu bikubukira bakavuga bati uyu munsi reka dufate mu ntoke ibijanye no gutunganya ubuzima bwacu n'ubw'igihugu cacu. Hanyuma amategeko twebwe twitorera amategeko ajanye n'ingene twifuza gutunganya igihugu tugire ubwigenge mu guhitamwo abo tugirana imigenderanire tugire idarapo rigaragaza ivyo twemera tugire by'ukuri tuba igihugu cikwije kidafise canke kitari mu kwaha w'ikindi gihugu gikomeye kanaka kikiganza. Rero iyo tuvuze ku kwikukira cane tuvuze ku gihugu niyo ntambuko yo kwikura ko bakava amahanga hanyuma tukitunganiriza igihugu uko tuvyumva canke tuvyumvikanye. Turavye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri Burundi bwikukiye gushika uyu munsi, mbega twaragize ubwo bwigenge bwose twari twifuza kugira. Ivyo si kuri twebwe gusa no mu bihugu byinshi byo muri Afrika kubera ko abakoroni igihe bari baganje bino bihugu bari bamaze gutangura kwigarurira ubutunzi bwavyo cane cane turavye ubutunzi baburi mu butaka bw'ibihugu canke rimwe tugahinduka isoko ryo kubagurira ibidandazwa vyabo. Naho twarose intahe yo kwikukira mu bijanye n'abarongozi bafata ingingo ku buzima bw'igihugu bwa mbere ho ntibanezerewe kubera ko iyo ntambuko yo kwikukira ibaye. Ubwa kabiri batanezerewe ntibature kwijana bagumye bashaka kurondera ingene baguma bafise uburenganzira kuri bwa butunzi dufise kandi n'ingene babandanya bafise ukuboko mu ngingo zifatwa mu buzima bw'ibihugu. Nico gituma ubona twagiye turasubiranamwo haba intambara haba amacakubiri ugasanga harimo ukuboko kwa babandi bita ko twasezeye yuko ubu twikukiye tugashika ku rugezo rwo gutunganya igihugu cacu. Novuga yuko no gushika inyuma y'imyaka myinshi nk'aho tugeze ntiturashika 100% ku kwikukira muri rusange. Uko kwikukira k'ukuri kuhagarara cane cane mu bijanye n'ivy'indero, ingene abantu biga bakoresheje uburyo butunganijwe buvuye ku vyiyumviro kama vy'igihugu batari byo bakuye gusa ku banyamahanga canke uburyo batunganya amashuri bitatunganijwe n'ingene vyamimeze kuva kera. Ikinaco nibijanye n'ubutunzi butuma igihugu gishobora kwitunganiriza ivyacu batarenze gusaba abanyamahanga ko bashigikira canke baterera. Gushika ubu rero tubiravye turetse Burundi gusa ariko n'ibihugu bike vyo muri Afrika bigeze ku rugezo aho vyoshobora 100% gukoresha uburyo bwavyo amafaranga avuye mu gihugu ngo batunganye ingene ubuzima bw'igihugu bugenda. Naho tubona ko mu Burundi ko turatera intambwe itari ntoyi mugabo haracariho kwama dukenera kumbure ntitwe tugikenera babandi badukolonije babandi bariho mu gihe abakoroni bari mu Burundi mugabo tubona dukenera abanyamahanga. Rero sinovuga ngo kwikukira ko arabaye 100% muri vyose twarose kwikukira mu bijanye n'ivy'amategeko no gutunganya ingene ubuzima bw'igihugu bugenda
ariko turacafise ukuboko k'umunyamahanga kugerageza kubandanya rimwe rimwe kunateza n'ibibazo canke bimwe bigafasha mu bindi vyiza bijanye n'ivy'iterambere, mugabo tutaragira ku bwigenge 100% nyakuri yo gufata ingingo no gutunganya ibintu uko tuvyumva, kubera ca kibazo kijanye n'ivy'indero, ikibazo kijanye n'ivy'ubutunzi mu buryo bw'amafaranga, n'ikibazo kijanye n'ivy'ibijanye n'igisirikare no gutunganya umutekano w'ibihugu, kuko turashobora kuba tutagifise abasirikare b'abanyamahanga, mugabo iyo abantu baguha uburyo bwo gutunganya ingene igisirikare gitunganywa canke ibikoresho, usanga bafisemwo ijambo muri bimwe bimwe mu vyo abantu bariko barakora. Nico gituma tubona rimwe ugazumva nko mu gihugu kanaka hari abaje bavuye hanze bashigikiye abagwanyi ubutegetsi, ugasanga birazanye ibibazo kubera hakiriho ibintu bimwe bimwe biva mu banyamahanga, ariko novuga ko twateye intambwe itari nto kandi ishimishije. Ico namangarukako cane gikenewe bwa mbere no gusubirana mu gutunganya ibijanye n'ivy'indero n'inyigisho ku bana bakiri batoya, kuko gushika uyu munsi uravye amashuri ingene atunganijwe, usanga umwana uko aza guheza amashuri azi ivyo mu mahanga gusumba uko amenya ivy'igihugu ciwe, ugasanga ibintu bimuzana gukunda ururimi, gukunda igihugu, gukunda guteza imbere ibijanye n'igihugu ciwe ntariko arabishira imbere. Nobaha akarorero, ibihugu vyose novuga vyose biteye imbere kw'isi uyu munsi bavuga ururimi rumwe rw'ico gihugu nyene. Ntuzogenda kwiga mu Bushinwa ngo usange ariko ariga mu Gifaransa, kiretse ugomba kwiga Igifaransa. Ntuzogenda kwiga mu Bwongereza canke muri Amerika ngo usange ariko arakoresha Igifaransa canke ariko arakoresha Igiportugais, ntibikunda. Umwe wese afise bahagarara kuri izo ndimi zabo, bagakundisha abantu umuco wabo, ugasanga bavuga ururimi rumwe. Turi abantu usanga mu Burundi umuntu ashaka kuvuga indimi 5, 6, abandi bobo usanga ari umuntu ateye imbere mugabo avuga ururimi rwaho nyene. Ugiye muri Brazil ntuzosanga ntagira n'inguvu yo kuvuga Icongereza, ntibinabaho. Kubera iki? Agomba gukoresha urwo rurimi rwiwe bakoresha kugira ngo bashobore gutera imbere. Bihera hehe rero? Mu ndero. Rero ibijanye n'ivy'amashuri n'ingene ibijanye no gutunganya ivy'indero, ibitabo abanyeshuri bakoresha, amaporogaramu akoreshwa mu bijanye n'ivyo gukundisha igihugu no gukundisha abantu gukora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu gusumba kurondera ubuzi gusa, ivyo nivyo nibaza ko ca mbere gikwiye gutera ku intambwe. Ica kabiri dukwiye gutera ku intambwe ngo tugende muri uko kwigenga vy'ukuri kujanye no kuba twarikukiye, n'ingene habaho kuzana abantu kumenya ingene uruhara bafise mu gutunganya iby'ubuzima bw'igihugu. Ndabizi neza yuko iyo ntambuko turamaze kwitera mu buryo bushimishije, ariko haracariho ikintu c'uko usanga umwenegihugu, umuntu muto avuga ati sinumva ko mfise ububasha bwo gushobora guhindura itegeko, bwo gushobora gusaba yuko ibintu bitunganye uko ndavyiyumvira. Taracafise igicapo c'ibintu biva hejuru bimanuka, ariko iyo habaye gutunganya neza ibihugu abantu bagiye mu kwikukira nyakuri, batahura ko vyose biva hasi, abantu bakavyiyumvira ko bagatanga ivyiyumviro, hanyuma abafata ingingo bakubahiriza ibitanga ineza ku bantu bose. Ivyo rero bivana n'ingene abantu batunganije canke ingene twagiye turiga ingene bijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu. Haracariho kantu yuko hariho abantu, hari uwundi muntu ateye imbere. Cyo gituma uyu munsi umwana aragenda ku ishure yambara ishati yera n'ipantaro yirabura, akaja muri secondaire, aciye mu menga arasumba papa wiwe yamuvyaye, kubera ko kumbura atagiye mu ishure nk'iryo yagiyemwo, kubera ca kindi co kumenga umuntu yize arakomeye gusumba umuntu atize. Ugasanga umuntu w'umurimyi agaburira abantu benshi kumengo ni muto ku muntu yagiye gusa mu ishure, kumbe n'ivyo yize atazi nuko nabishira mu ngiro. Ico kiro kiracari kibazo c'ingene duha akaryo abantu bakora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu, abantu bari bita ngo ni bato bato ko nta muntu muto mutabaho, yuko baterera mu bijanye no gutunganya ikibano cabo, bijanye n'iterambere ry'ubuzima bw'igihugu. Ikindi nkuko nari nakivuze naco nyene ni kijanye n'ingene dutunganya ibijanye n'umutekano, inzego z'umutekano n'ibiki vyose, kugira ngo bibemwo vy'ukuri umwidegemvyo, aho dusanga turindira kumbure inyigisho uburyo bw'ingene bitunganijwe ahandi. Ico turamaze gutera intambuko nini cane gose, ariko murabona igihe cyose tugomba kurungika abasirikare canke ahandi hantu kanaka tuza kurondera abanyamahanga baza kwigisha, haracariho usanga hariho ico gicapo c'ibihugu rutura biguma bigifise bwate Abashinwa, Abanyamerika, Abarusiya,
bagerageza kwama bariko barinjira mu bihugu bimwe byo muri Afrika kumbrese cyane mu Burundi ariko ugasanga ntituragira ku rugezo kwitunganiriza neza ingene dutunganya ibijanye n'ivy'umutekano atabantu cyane bo hanze bashobora kubigiramwo uruhara. Ikindi cyanyuma norangiriza ko novuga ko kirengeye kumbure igihugu muri rusangi mugabo twiyumvira imigenderanire hagati y'abanyafrika n'abanyafrika. Igihe cyose twaba turumva yuko kugira ukomere no kugira imigenderanire n'umunyaburaya no mu Rusiya n'umunyamerika n'umuntu w'ahandi hantu kure ugasanga hagati yacu muri Afrika ibihugu ntivyumvikana abantu bashira hamwe bashira inguvu hamwe. Ugiye kuyumvira abantu biyumvira ibijanye n'ivyo kwikukira bagwa gasore banyerere Kwame Nkrumah n'abandi ivyumvira bafise cyane mu gushiraho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu 1963 icimviro cyacu uko bagira ubumwe bwa Afrika bukomeye ku buryo ibidandazwa tubihana hagati yacu. Birabaje ko wumva yuko umuntu wese agomba kwiyumvira urudandazwa yumvira Dubai, yumvira mu Bushinwa, yumvira kuza kurangura mu Bubiligi, yumvira ahandi hantu harenze muri Afrika. Nibaza yuko hageze yuko ibihugu byacu aho abategetsi abari mu burongozi butandukanye biyumvira gushigikirana hagati y'abanyafrika, ugukundana hagati y'ibihugu byo muri Afrika, uguhanahana ibidandazwa, ugutezanya imbere tutarinze kwiyumvira cyane gusura kuja kurondera babandi kumbure bari baraje kera kuducinyitsa. Iki gihugu ni cy'abarundi twese, nare rushatsi aragitazi